kwisi nta kintu na kimwe rege gitangura kiri fiziki kwisi nta ikintu kimwe rudende kihari gitangura kiri fiziki nta kihari ibintu byose bitangurira donc comment je peux dire bitangura mu mitwe y'abantu kuvuga bitangura bitaboneka kandi bugiye ibintu bitangura bitaboneka bikaza kubiboneka umuntu aba yifise amahigwe make paraporo y'ibintu bitangura bitaboneka bikarinda birangira bitaboneka Facebook ziza ntibavuga ngo ivyo bintu nivyo amashetani mugu uyu munsi niyo bavugira ubutuma erega nta kintu na kimwe gitangura abantu bemera habwo gusa kiya kintu rya formule kizaye niyikwemeza bikarangira ucemeye abantu benshi bigisha trading bigisha ingene abantu barushobora kuronka amafaranga ariko ugasanga ntibigisha yuko ushobora no guhomba mu gihe babigiyemo nabi twero dushaka mutwigisha ingene umuntu yokorera amafaranga n'ama strategy ashobora gukoresha hama bikamwungura amahera muce mutubwira n'uburyo umuntu yohomba kuko je ngiye kugura ikintu mu soko ndakubwira ati barabiza aba commercialist bashaka kubya ati kintu original je cyane kubaza ati nyereka pirate nayo uyisi turiko ntidusaba amafaranga none kandi ndakubwiye Bibiri ivuga ngo abantu banje bishwa no kutamenya none wumva uwavuze iryo jambo wumva bavuze udegize amafaranga reka ndakubwira kwa kandi karorero ibintu bibiri vya mbere bizimbutse kwisi wibaza ko ari kiniki n'amazi na sport sivyo mugabo la majorité y'abantu bagwaye ibigore bikomakomeye ni kubera manki ya sport n'amazi none wumva ari amafaranga kwisi nta mafaranga yahatara akenewe uyu munsi umuntu aradukurikirana akeneye gutangura trading ni kihe kintu mwamufasha mbega inyungu za trading nizi Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri masharikitv uyu munsi rero tugomba twige uburyo dushobora gukorera amafaranga tutiriwe turaja hanze ngo dukorere amafaranga mva makungu abantu benshi bazi yuko kugira ukorere amafaranga mva makungu ari ngombwa ufata indege ariko aba bantu mubona kuri screen abantu mubona imbere yanyu baje kubibigisha hama ikindi abenshi telefone nitwe tuyitunze ariko bano barashaka kwigisha ingene telefone yo ishobora kugutunga reka ndabakire tuzokuyaga byinshi mutari muzi murahawe ikaze murakoze cyane asante mumeze neza yego tumeze neza cyane murashaka kwidondora ngo baradukurikira okay je ku mazina nitwa Christophe Marango nkuko namana bivuze ndi umujene nkaba no mu entrepreneur nkamvuka mu ntara Muyinga exactement muri commune Gashoho Muyinga tipe Muyinga babona kure ni ntari vanga bakire benshi kabisa namwe mwashobora kwidondora abari ko baradukurikira icyambere turamutse abo kuri ya gateki ndayipfuriza umwanya mwiza mu byo murimo mu byo muri kumurakora mu byo muri kumuriyumvira babere vyiza n'ivyumviro vyiza nitwa ku mazina ni izina ry'akazi ni Shadow niryo zina ry'akazi ariko amazina abavyeyi banyisa ni Migisha Abraham abandi mu entrepreneur cyane kuri internet umuntu wese internet ni ikintu kinini cyagutse uri umu entrepreneur kuri internet mu yihe phase icambere internet no kumenya yuko ari yindisi nisi kandi tuvuze muri koti ya entrepreneuria nisi ifise novuga nk'amakontina mvuze muri kote ya entrepreneuria umuntu ashobora kwinvestisa muri football ashobora kwinvestisa muri music umuntu ashobora kwinvestisa muri film umuntu ashobora kwinvestisa mu bindi vyinshi mu burimye mu bworozi n'ibiki no muri internet umuntu ashobora kwinvestisa mu bintu vyinshi bitandukanye ashobora kuvuga nti jewe ndumu social network manager jewe ndumu trader jewe nkora e-commerce jewe nkorera ubuzi abandi
donc muri kote ya internet harimwe ibikorwa byinshi cyane rwose kandi bitandukanye. Sifi yo kubigira ko ubumenyi, sifi yo kubigira ko focus, izo byose kandi bikagenda biraguha umusaruro. Donc kugira uronka umusaruro muri internet nuko icyambere ugira ubumenyi, icya kabiri ukagira focus, icya gatatu ukagira patience. Kombinezo y'ivyo bintu mvuze biraguha umusaruro. Muri ivyo bintu byose rero waruvuze, mwebwe mukorera mu kihe gisata? Jewe nkorera mu bisata bitandukanye, ndakora investissement en ligne, ndakora trading, forex. Donc iyo tuvuze trading forex ni kuvuga urakora des analyses ukabona ati iki kintu ndashobora kukigura, ndakiguza ubu ndashobora kubona yuko kirafise tendance yuko ndashobora kukigurisha à retraite, hanyuma kikaza kuma musaruro. Ukoze activity yo kugura urashobora kuza kugira na activity yo kugurisha. Nkuko ushobora kugira activity yo kugurisha ukaza kugira activity yo kugura. Yes. Yego. Iki gihugu tubayemo abantu benshi birabagora gutahura ivyo bintu. Mu bindi bihugu barabitahuye. Hari abandi bantu benshi bamaze gukora ivyo bintu. Okay. Bamwe bakabitangura hama bakabiheba. Sindi buvuge ngo mbega mwihongo muzobiheba ryari, ahubwo ngoma ndababaza ati nize nguvu muzananye abantu bo bitegako kumbure bakanabaza inyuma bagatera ikirenge mu canyu canke mukabafasha abandi bantu batigeze bakoresha. Ikintu ca mbere novuga, erega nuko tuzi yuko ari muri ari mwishure gusa. Mwishure misi yose kutonzeyo tegerezwa gusoma. Usoma he? Mu gitabo no mu ikayi. Hajya niho ishure ridufatira. Handi hantu dukoresha gusoma no kwandika mu masengero. Isengero misi yose kugiyeyo tegerezwa gusomerwa canke ugasoma wowe nyene. Sivyo? Mugabo rero ubu buzima tumaze kubushikamo, ikintu cica benshi baca binyora. Baca binyora kwa gusoma na kwa kwandika. Donc izi activities zo kuri internet no kuvuga ziragusaba yuko uza kugira iki gusoma. Icya kabiri donc ukiga kandika. Iki mbonye yuko gisigura iki gikora kunuko. Ikindi naco ukiga ku bandi bantu bagiye baragira iki barabikora. Ukamenya ivyo bahuye ibigoye n'ivyoroshe bagiye barahurira muri ayo activity. Ubwo bumenye rero bwose kugira ubumenye kugira ubigerageze umuntu yoca hehe kugira ashobore kubikora ivyo bintu, kuko ni benshi bavyifuza kubikora ariko mu mutwe Abarundi baramaze kwishiramwo ibintu vya internet ngo ni vy'escrow, kuko iyo nababajije bafise amafact. Hari abantu benshi baje bagira ibintu vya internet bigahomvya benshi. Bigitangura hari abo vyungura. Nitwo bivuga ivyo bintu ariko murabizi vy'ibirimba nibiki. Bigitangura bikungura bamwe ariko mu nyuma bigahomvya abantu benshi. Ni hehe rero umuntu yoshakira ubwo bumenyi kumbura akabona ko ivyo bintu ari ibintu bikora kandi ari ibintu bizohoraho. Kandi uje uvuze ijambo ryiza, uvuze nti ibintu vy'ibirimba. Mugabo trading ni activity n'umwana wawe ashobora gukora mu bana ntumenye niki nakora. Ngumva none hari inotre presence y'uwundi muntu yabaye none. Urashobora kuyikora ta marketing wiri gukora. Erega kuba ndiko ndabivuga si kubera ngo naka ngo no. Nta numwe mpamagaye. Habo gusa ndateye intege uwo vyahamagariwemo. Kwisi nta kintu na kimwe rege gitangura kiri fiziki. Kwisi nta ikintu kimwe rudende kihari gitangura kiri fiziki nta kihari. Ibintu byose bitangurira. Donc comment je peux dire, bitangura mu mitwe y'abantu, kuvuga bitangura bitaboneka. Kandi bugiye ibintu bitangura bitaboneka bikaza kubiboneka. Umuntu aba yifise amahigwe make par rapport y'ibintu bitangura bitaboneka bikarinda birangira bitaboneka. Bon, namucire mu ijambo, hari ahantu wahereye uvuga ngo abandi baraje baragenda ngo muho muzobiheba ryari. Navuze ati je sindi bibabaza ahantu muzobihebera
kuko sinavyo nabipfurije ahubwo navuze ati nize nguvu muzananye canke ubumenyi bushasha bushobora kuremamwo agatima abandi bantu ku buryo muzobandanya mubikora haba abantu babijemo haba na mwebwe je maze kubivuga kenshi naho atari benshi bavyumva nkuko je mba ndiko ndavyumva ariko ubundi bwo ntitubivuze kuko tubitanguye oya tubivuze ahubwo kubera twabitanguye tukanapima tukabona ko bikora tumaze rero kubona ko bikora twanabwiye abandi benshi twanavyigishije benshi uzogenda nabibona canke wumva babikubwiye twanavyigishije benshi ariko turavuga ati harageze yuko tuvye-expose harageze ko tuvye-expose kugira ngo n'abatari bazi ko iyo domaine ngaho ibaho nabo bumve icanga cyo kuza mu yose kuko narigeze kubivuga igihe kimwe hari umuntu ngo yigeze kubaza umuntu ngaha nyene twe twari tuzi yuko naho nk'ivyo bintu ababizi canke iki amubaza ati mbega je ko nshaka kwiga trading mu Burundi hari umuntu yanyigisha trading nashoboye ati mu Burundi nta muntu n'umwe arakora trading kandi uwo muntu yabivuze ivyo bintu turagendana turanamana rero nk'ivyo bintu babimbwiye candadukana tukana koma umuntu nk'ujya avuga ibintu nk'iyi mugabo wewe no kuvuga ntiyevuriwe muri trading yevuriwe aza nk'uri muri trading mugabo akora vya bindi bariko ravuga uci uvuga ngo haraje ngo ibintu byinshi bigenda vyungura abantu bwa mbere hama bikagenda hari umuntu yese bigahomvya benshi hari n'umuntu yigeze kumbaza ico kibazo naciye ndamubaza ati bijya bintu warigeze wumva umuntu abivuga wewe warigeze wumva umuntu aja kuri micro akabivuga sawapi kabisa kuko warwana ahantu mugenzi wawe ati nosaka kandi erega ikindi kintu naco gituma amactive yo kuri internet abantu batayitaho cane bashaka kuyakora cane ariko ntibashaka kwiga cane turi mu bihugu vyinshi usanga ata motivation yavyo ihari for example turafise Siyoni atubwira nti jewe nagiye gutangura ndandaza iki ibiyobe sivyo turaza donc ubudandaza ivyo byoba araza kuba motive parce que arabona uwundi muntu iyo activity aho yamugejeje hama nanyo muri trading ntaho hari ahubwo banzoreke gato ntashika ngaho be wibaza internet muri trading niho habonetse aba eske aba youtuber burya ntibakorera muri internet niyo nakubaje ati mwe muri aba successful turashima ariko biratandukanye n'ibintu bya trading kuko twebwe turaba content creator twe turakrea content hama content akaba ari dupostinga hama akaba ari tuzanira inyungu ariko mwebwe uri investisa hama ivyo bintu shizemo akaba ari bizozana inyungu ni kuvuga baca bashingiraho kuri babandi bigira guhomba kera investment niki nugu ni kintu shira nk'amafaranga hama kazokuzanira inyungu mwebwe mu investisa bisi yose ikintu ndemvesese mushira mu mafaranga investise murashobora gushira mu bumenyi gusa kandi ubwo bumenyi mukazana amafaranga mwebwe mu investisa iki twe investisa ama content oya ahubwo umwanya ama content irimwe ibintu byinshi kugira mushike kuri content yego mu investisa iki hari umwanya aramva hari n'umuntu tuza n'ibintu twifasha mubu kuza ngaha waje niki bien sûr na déplace ntiwarishe of course nta mahera utanze sinoza n'ubuntu izo zose ni investise mu wari kuri content uinvestishije amahera yes no kuvuga ngo hariho rero ikintu hariho isi abantu batunyegeje cyangwa ibihe byatunyegeje cyangwa aho twavukiye hatunyegeje uravyumva kuko uno munsi umuntu wa mbere aza kukubwira ko afise chaîne YouTube ngaha mu Burundi kandi akakubwira yuko yatangwe kumuzanira incomes uza gusanga uwo muntu nimiburi ari wakerezo usanga nka 2018 je pense sivyo ibaze rero kuba wowe YouTube yatangwe kuzanira incomes muri 2018 cyangwa ariho watangwe kugira YouTube channel ishobora kuguhemba cyangwa ariho wayikreye igatangwa guhemba muri 2020 cyangwa 2021 mu gihe 50 cent wewe ishobora kuba yatangwe kumuhemba nko muri 19 ahubwo ikibazo ncangira aho nyene 80 hawe ikibazo ncangira aho nyene ko twe tuvuga 2018 mbe hagati ya 2018 na 2005 twari turavuga iki canke hagati ya donc avaye uko tubimenye twari turavuga iki twari turabipinga none YouTube yes twa nta mpingiza pinga amashetani Facebook hari ikintu ahubwo cyaje ku isi abantu ntibapinga
aba pastor reka tuvuga ama eglise Facebook ziza ntibavuga ngo ivyo bintu nivyo amashetani mugo uyu munsi niyo bavugira ubutumwa erega nta kintu na kimwe gitangura abantu bemera habwo gusa kiya kintu ijya formule kizaye niyikwemeza bikarangira ucemeye mugano romano ntushobora gutangura ucemera abantu reka nongera kandi kantu TikTok abantu benshi nitubona yuko mengo nabantu bataye mind bantu nivyo gutamba ni ibintu byo kubiki nibiki bitagira uko bifadika none eske burya TikTok ntitanga amafaranga nta bantu beshejeho mugabo rero kubera abantu bagifise iyo mentalite yuko ari ahantu ho gutambira ho gupfa kugira abantu nibarajijuka ico utaramenya rero suko kiba kida ukibuze ubumenyi suko kiba kidahari ahubwo wowe ntuburagishikako yego reka twigire muri iyi trading abantu benshi bigisha trading bigisha ingene abantu barashobora kuronka amafaranga ariko ugasanga ntibigisha yuko ushobora no guhomba mu gihe babigiyemo nabi twero dushaka mu twigisha ingene umuntu yokorera amafaranga n'ama strategy ashobora gukoresha hama bikamwungura amahera mucyo mutubwira n'uburyo umuntu yohomba kuko je ngiye kugura ikintu mu soko ndakubwira ati barabiza aba commerce bashaka ati ikintu original je cyane kubaza ati nyereka pirate nayo bon ukuntu rero ico kibazo ukuntu nocishura cyangwa ukuntu iki kintu ngiye kwishura nuko n'ubuheruka narabivuze no kuvuga ngo igihe cyose uzokubita intambwe ya mbere ugiye mu rudandaza uzumenye ko ufashe risk ya mbere guhomba wowe uno munsi urafashe ngaha ufise ibihumbi 10 za $10 canke 15 ufashe indege ugiye mu Bushinwa ugiye kuzana umuzigo kanaka warakosemo ikibanza cyo kuzoterekamo hari umuntu mavuye ko azoza kukugurira kandi urawuzana ukanawudeduana wizeye kuzokunguka no kuvuga rero ngo na trading musanzwe trading no kudandaza no kuvuga ngo igihe cyose trading ucinjira muri market ugifata ico twita position ucugurura order icambere trading uhera mu ruhombo gute ucugurura order nimba muri wewe nyumba nimba muri account yawe ufise mo $100 ukugura position uhera nko muri bivanye na nico twita lot size uri kwakoresha uhera muri mo nyumba ari muri mo 5 nyumba ari muri mo 3 nyumba ari muri mo 8 nongere kakantu kuri ico kintu uvuze mbe nk'ubuguze parcelle ukayigura 10 million uciye ushira ku isoko bunyene muye bacagwa 10 million bunyene hariho probability yuko ari umuntu azakuza akaguha nefu birashoboka niyo mpamvu rero umuntu agitangura ikintu ubwo nyene ahera muri mwe so padire rero ngo nubwo buzima bwa trading gusa ikintu cyose normal mu kigitangura hera muri mwe uza kuza muri donc uza kuja muri ge zero lota zero avec encore zero in analyse wagize iri negatif uza kugumugenda muri mwe uri ubona bishobotse ukaja muri positif waza kugenda muri positif ego uyu munsi umuntu ngaradukurikirana akeneye gutangura trading ni kihe kintu mwamufasha mbega inyungu za trading nizi bon ikintu ca mbere n'ubumenyi meshere zame narabivuze trading ntabwo n'amafaranga trading sumutahe trading knowledge iyo ufise ubumenyi nta mahera nkunda kuvuga yuko atana n'amahera namwe batinvestis trading iyo ufise ubumenyi amahera yose ashobora kuyakoresha kandi ukayavyaza umusaruro kandi akaguha inyungu umuntu wese ashaka turi muri community umuntu nk'ubu je ndashobora gupostinga nk'ikintu ukaza wumva umuntu aranyandikiye ngo hewe ngushira ngo business none gana ngo batanguza ngahe bose baracumva ko ari vya bindi byo kuza bakakubwira ngo shiramwe amahera ngo bazobara amahera ya ku munsi meshereza ivyo bintu nimuve mu iyo siri yatwara irenganye tuje mu bindi no kuvuga ngo trading nta muntu ngo nzoguha ngahe trading ni nakazi n'umwuga ni kintu nawe uzukikorera wonyene tuve mu ivyo bintu ngo batanguza ngahe ahubwo biratangaje no munsi rwo nko barashobora kubwira umuntu uti arashobora kukubwira ko ashaka kwiga trading ukambwira ati okay jewe ndashobora kwigisha uku fees needs mugabo umuntu kaza kuwumva kubwiye ngo shango je ngo burya ngo hari umuntu ngo yanyigishije ngo kuri ngo yasavye $50 ngo nyigisha ngo ndwi zibiri
ngo mugango kabisa ngo nubu ngo bana ngo nubu ngo ngoma mpomba nkasha namaze none we iryo shure wumva we no mu ishuri twiga imyaka 10 ningahe badutekerera urupapuro we uriyumvira ko ari umuntu yo gubumenyi uzogushikana ku iterambere mu ndwi zibiri ngo namuhese $100 ngaca navuga uwo muntu akwigisha kuri $100 uwo ashaka izo $100 nyine hama ni bya bintu byo kuvuga ngo ndamuhende ko nkora nawe ampende kwa mpemba $100 uwo muntu akara kwigisha indwi zibiri kuri $100 karakwiba bitangurana ngahe rero umuntu akeneye kwiga jewe numbo ivyo ni sero yuko jewe mba ndavyumva canke yuko nkora nuko abandi bakora mugo sinimvira ko ari umuntu yo kwigisha trading kuri $100 kuko ni cambere nturihira ubumenyi urihira umwanya rero je nk'ubu abandi ko ndakubwiye challenge y'amafaranga je nshobora kwigishiriza uzabumva umuntu ambwiye ngo kwene ngo ni menshi mugabo muri groupe kanaka yaba trader canke ya nabandi bantu baba bariko barakurikirana ivyo bintu batara trader ukaza wumva umuntu ngo nturiye konti ya $500 uturiye konti ya $500 kumbure je nagusavye nka $200 kugira ndakwigisha ukambwira ko ari menshi ugacukubita $500 muri konti nta kintu nakimwe ngo ngiye muri groupe ngo baratanga amasinyare ngo zoza baratanga sinyare ngo nanca afata position $500 zigashe wewe nagusavye $200 canke $300 ngo ndakwigisha ukanga rero no kuvuga turi muri community abantu bumva yuko batitaho ku ubumenyi cyangwa umuntu aza akakubwira ko ashaka ubumenyi mugabo behind we yishakira amahera rero amahera araza umwanya wose amahera opportunity zamaho mesherizamo opportunity zamaho uza no muri trading ukamenya ubumenyi bwa trading mugabo ntukore trading ukaje gukora ibindi mugabo igihe cyose biriya bintu uzobishira ku ruhande ukagaruka ukibuka ko hariho iyindi source de revenue no kuvuga ngo rero ni tubanze cyambere turatse no muri trading icambere sinzi yuko sindavuga mu Congereza kandi ndavuga nakezo mu Kirundi bavuga ngo kirazira ko investisa muri business udatahura neza rero tureke gufata ama risk yo ko investisa muri business udatahura ahubwo reka tubanze tumara umwanya turiko turiga gutahura iyo business hama duheje kwitahura tuyinvestise ingorane rero benshi bahura nazo iyo baje muri trading ni izihe ingorane abantu benshi bahura nazo iyo baje muri trading bahura n'abantu benshi bababwira ko trading baje mu mafaranga ko ari kunguka ariko ikintu cyambere nabwiye abantu amahigwe menshi muri trading naguhomba amahigwe menshi muri trading naguhomba ariko josurinye bivanye n'ubumenyi ufise icambere trading ahani goreye bisaba yo kugira amaranga mutima nico kintu cambere uravye nawe wogwara mutima apari ubumenyi bwose wogira muri trading ikintu cambere no kugira amaranga mutima kuko analize zose ukora zikwereka yuko aho hantu hose ugeze ushobora kwa taking a position ushobora kuburi kuranaliza bino bintu ukabona yuko marché ifise tendance ariko ayo ma marché nayo canke ama platform dukorerako nabo naba broker nabo bakenera inyungu nabo bashoye imitahe no kuvuga rero nabo bagerageza gukinira ku maranga mutima y'abantu ni njyankuge ni mwavuga ngo injya y'umuruho injya y'umugabo iva ku giti cy'umuruho no kuvuga ngo nabo bakinira ku maranga mutima yatwa icaka binacho ayo masoko tuyahuriramo n'abantu bakomeye cyane bafite imitahe ikomeye cyane n'ubumenyi bwinshi bo bakoze amarobo bakoze ibiki bibafasha gukora mu analyse kandi bafite imitahe myinshi cyane kuko nje ntushobora guhurira mu isoko reka dufate je nshobora kubona yuko marché ifite tendance haussière umuntu nawe abantu batanu bariko barakoresha ibihumbi ijana nk'umuliyoni w'idolari bakayipusa kugira ije muri tendance haussière jewe $100 umutawe $100 nanje nkayibona muri tendance haussière urisira yuko abantu twaniganira muri market nza ko bapusa ari ikindi kintu naco market ubwayo irafise construction yayo muri reka ndaguha akarorero kuko mu bisanzwe rega trading ni ibi bintu dusanzwe dukora mu buzima busanzwe sivyo mugabo bace bashira muri system informatique reka ndaguha example trading muri ubuzima busanzwe nk'ubu dispose yuko
quartier runaka mpa example ya quartier runaka yari yo yose ushaka tuvuge nyene Gasenyi turimo Gasenyi dusupoze yuko Gasenyi uyu mwanya nka 5R ziri nko kuri 200 millions ikaba ifise uyu mwanya akaba atamazi atamatara ahari mugabo dufate for example nk'umuntu akomeye nka le president de la République akavuga nti aha muri Gasenyi tugiye tuhashira amatara n'amazi sivyo ubwo nyene agiheza kubivuga aho hantu hacagira iki cadoye igiciro fast vyabaye none yamazi bakizeho nazakiza bishizeho na trading c'est la même chose rero forex donc harashobora kuba ini communication runaka ikaci hindura vya bindi mwabona ukacuhomba kandi wamengo wewe analyze wagize nziza iriya soko na pe analyze technique na analyze fondamentale ico tuvuze rero ni analyze fondamentale kandi aho biterera kiba aho bibera ingorane reka ndakwereka urumva ko ya analyze dufate ko twako turabona tendance haussière iyo communique kana kikaza igapusa marché vers tendance baissière ni kintu kimara n'imiburi nka do une seconde à 5 minutes wowe rero uri muri marché nageje najyawe ya news kayipusa muri tendance baissière wowe takinza position ya tendance haussière no kuvuga ngo wowe wa mwanyiza kumanuka buryo ryaje najyabuza kubiri hitanye mugabo wa muntu nukuvuga ngo nyombere wa muntu afise ariko trading avec 1 million de dollars wewe iraza kumanuka ikubitemo nk'ibihumbi ijana $100 ije usubira kandi kiduga ku muvuduko nukuvuga muri inyuma y'iminota 10 waza kuba ari ageze hehe mu nyungu mugabo wowe nukuvuga ko ntiza kuba yahije gusha donc kandi kantu nongeraho kuri ico kintu muri Afrika hariho mentalite jewe ntemera urazi yuko ushobora kuba wigeze génie civil ubundi nawe yize ivya sante bagatumako kuja gutanga nka donc gusaba akazi basabye akazi muri sante we nawe wize ivyinyubako kwesanga wagiye fana n'umuntu uciyeko donc c'est pas dire umuntu uciyeko ahubwo kere mentalite ujaye muri ivyo bintu hariyo n'igihe rero usanga we ugiye witwaje ngo ndafise ngo amafaranga nuko wewe oriyo yo kwizera ubumenyi ufise ukizera amafaranga ufise ikindi nico rero gituma abantu benshi muri trading bahomba bagenda bizeye amafaranga bafise oriyo yo kwizera ubumenyi bafise muri trading n'ahantu ushobora kuba uri kurakoresha ibihumbi 5 $5 kubera ubumenyi buke kabihomba mu isegondari mugo ubundi nawe afise $100 akariduza n'amaburi donc akayunguka akarenga vya bihumbi 5 au moins dans des semaines dans quelques semaines donc trading buje ikintu gituma rega umuntu ayigumamwe akayihoramwo no kabona yuko bishoboka uyu munsi nahomvye ndazi impamvu nahomvye umutima kuvyakira kubivanye n'insiguro y'ivyo mboni cyatumwe birumvikana mugude afise umenye ntuza kubona impamvu wahomvye kandi nta numwe adahomba kandi ikindi naco muri trading nta muntu numwe adahomba ahubwo nyene ako kandi nta muntu numwe atunguka ahubwo balance kera era difference hagati yayo impomba nayo nunguka nimba ari mu kwezi trading uko ni kugwa nguko nimba uri kurakora trading ubu nyene ushobora no ku blowing account y'igihumbi sivyo kwa dufate uno musi jeudi ukabronga account y'igihumbi mugo gasanga land warinjije 5 mercredi warinjije igihumbi mardi warinjije 3 eske ya account y'igihumbi blowinze uri mu ucigira bira yindwe warungutse warahombye voilà trading rero journalier macanke ku mwanya nta muntu mudahomba hari umuntu rero usanga avuga ati jewe uko nakuze uko narezwe sinigera nkora mu bintu vy'amachense akaca yumva yuko trading kukuntu udashobora kumenya systeme yayo kuburyo uguma wari avuga ati ivyo bintu n'ibintu vy'amarona no ntibanajya iryo jambo amaze kugihaniza n'abantu benshi so kujya no gukunguka erega sire yari ngura za gutsinda Barcelona oya si bet no oya si bet kabisa eske wewe ubu nta muntu yo dufate nk'umu docteur arashobora kukurabira mu vyuma akacavugana wewe ikiniki utagikoze ukunuku ndabona urashobora kugwara iki eske Joma c'est la même chose na trading avec ces indicateurs mbona zimeze ukunuku ibintu birashobora kugenda uko aha kwisi hari ikindi kintu abantu bibagira nta kintu nta probability iri positive nimwe iba
hari ikintu kitwemeza yuko uyu munsi izuba riza kwaka no me nimba turi muci turaza gufatira nimba turi mu kumunani turaza gufatira mu yandi mezi y'umunani yagiye arahaca tukavuga nti oya ubu izuba riraza kwaka ngira nturi imyumbati yanje ndayanikire kubera ndi mu kwezi yaho ndayanikiye nza kuronka izuba mugabo nturi sirijana kwija hari n'igihe n'imvura y'ikikubita totally mawi ngaha rero kwisi nta kintu kihari kitugarantisa ikintu ijana kwijana kiretse umunyakinyoma gusa ahubwo kuri nyako niki iki kintu muga kirafise iyi probability kirashobora kugenda uko na market nuko rero ukorera muri probability we gusa pana kuca uvuga atanu rufatiro ufashe guyo probability no ahubwo ufise nigiki kikweretse nyene yuko iki gishobora kugenda uko swat ashobora gufatira ku bihe cyangwa ugafatira kuri ayo ma indicateur nyene ivyo akaba ari byo biguha basi iyo probability je no umengo bwa mbere bisagwa ugire ubumenyi cyakabiri ufate risk voilà totalement cya gatatu ugera amaranga mutima kuri cyo kintu cyo kugira amaranga mutima urashobora kuba uri kurakora sous pression y'amafaranga ushaka iyo pression y'amafaranga ushaka ikakiguta muri erere mu nyuma ukakibona ati erega bwabo ni nyene nani nakoreshe n'amaranga mutima kwe cyangwa ugasanga uri kurakora waborewe mind ntiri mu gikogwa donc urabona nk'ibintu bikunda gutuma umuntu agera isanganya ari kuri vora nibiki wibaza nuko abatazi umuduga swat ivyumviro se hari sa canka ari karasamara canka iki iyo gihaza kugira accident aza kuca abona ivyatumye accident mugabo atarayigira ntaza kuba aritora neza donc rena trading c'est comme ça donc il faut minimiser menya ati ndagiye muri marge je vite ça kindi naco nimba ubona yuko uri umuntu ufise amaranga mutima ya hafi cugerageza rero ukorere muri trading ya long term hamuvuga nti je nagize mind sihiri siho ndi wanashaka mugaye biriko birakogwa biriko birikora donc acuraba ati nzobiraba après rota après une semaine après un mois après un an donc akora long term muguri kura donc iyo uri kurakora long term ama emotion biragabanuka urumva yuko uri à l'aise ni nka kujya kumuntu ari kuri vora ari kagenda bukebuka ntaza kuba trop attentif nk'umuntu ari kariruka cyane gose abo bantu babiri baratandukanye na trading donc birasaba yuko urimo urakora a court term okay bisabwa ugume uri ku machine trop constant bibaye ngombwa ntunaryame totalement oui ikindi naco ometere limite kavuga ni okay je ninunguka kugeza naho ntoza kugara position zanje ziraza kwiyugara nimba mpomvye kugeza kuri urugero okay ça va se fermer même à mon absence même à l'absence yuko telefone yanje yaka canke ijimije canke igiziki biraza kwiyugara donc mugabo rero urumva ivyo byose erega ikintu kiza gutuma umuntu akoza accident muri mu modoka keshi si ibintu abatazi yuko biza kumukoreza accident abirenga kabiza swati no muvuduko muremure canke yasamaye ivyo byose arabizi ko bikoza accident mugabo yabirenze no muri trading keshi amakosa umuntu akora na yaba yari igihanije yuko azorengako mugabo bikaca birenga ayarenze bikaca bimuta muri penalty donc yego je rero ndashaka twigisha abantu ibi bintu byanyu kugire ntimyikorane mwibana ba boss mwenyene nagomye numva muvuga ngo $100 ngo $1000 ni kuvuga umuntu ari munsi ya $100 ntivyemewe ko yotangura ibi bintu ahubwo meme na $1 bigishe rero abantu kapitale ingana gute yo gutangura trading nta mutaye w'amafaranga n'umutangura muri trading atangura ubumenyi impamvu ndakubwiye ko atangura ubumenyi uyu munsi hari ama platform menshi akubwiye nti twereke ubumenyi tuguha amafaranga hanyuma ukore turaza gupartage sumuntu ni platform ijeje aho kazi degaja show me icyo shoboye hanyuma nanje ndaguha amafaranga ukore tugabo none wumva biza gusa mutaye baguha exercice ugakora hari ama rules utegeza ku ramplis kaje ku ramplis wacha baguha konti reka tuje apare ya trading tugende kuri za Fiverr n'izindi zikora nka Fiverr kuri Fiverr akubwira nti uri umu content creator okay uri umu designer uri ugira iki ukora beat y'indirimbo nziza
yikore show me none yo wakoze improve hanyuma ndaguha akazi ukora iyo iyimeze nk'uko imerodi imeze nk'uko hanyuma ndaguha amaye uyisi turiko ntidusaba amafaranga none kandi akubwiye Bibiri ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya none wumva uwavuze iryo jambo wumva bavuze udegize amafaranga reka ndakubwira kwa kandi karorero ibintu bibiri vya mbere bizimbutse ku isi wibaza ko ari kiniki n'amazi na sport sivyo mugabo la majorité y'abantu bagwaye ibigore bikomakomeye ni kubera manki ya sport n'amazi none wumva ari amafaranga kwisi nta mafaranga yahatara akenewe kandi mu itanguriro no handitse yuko ibintu byose Imana yaturemeye bifise akamaro ku buzima bw'iwacu none wumva ari amafaranga kwisi ikintu ca mbere gikenewe c'amafaranga n'ubumenyi uragivoka igishishu ukagita kandi hari ikindi kintu cari kukuvura muri wewe ikibuto ukagita kandi hari ikintu cari kukuvura muri wewe mugabo wagitaye kandi umaze kugita uri kuri doga ngo yarararyambaye ingishi kandi ari wowe wagitaye kandi cari kugira akamaro kuri wewe ese kurumva yuko ari amafaranga akenewe kwisi hari umuntu wenga aratwumviriza uri kuvuga ivyo bintu ari ngavuga ati umuntu arabeshya none wewe uri yivoka kijya kibuto buto na cuta nawe nyine ari mwabo bantu c'est la mentalité qu'on devrait se déconnecter sivyo byose burya tugenda turavyerekwa n'igihe Afrika yaragwanye gose ngo abazungu baje kudukoloniza mugabo bakaca barenza kirindi jambo ngo baratwiba ngo donc itunga ngo rya Afrika baragiba none bagivye basanze muri ko murarikoresha none nimba basanze inzahabu muzibona nkuko mutazi cyo muzikoresha sivyo bagasanga nta kamaro mwazihaye erega nta kintu kimwe gifite agaciro habwe agaciro k'ikintu cyaje cyose ni kintu gihabwa agaciro reka ndaguha karorero igiti kirakura amashami sivyo amababi akadrako iryo shami iryo babiri korotsa inyuma y'igihe gito ricari bumwavu wa cyagiti gisubirana ingufu yo kugira iki yo kuzana amashami n'amababi nukuvuga cirondere y'umwavu kubera iki kubana tariko bimeze none kubera ko abantu uyu mwanda dusohora udashobora kugenda gufumbira ivyo dufungura kugira gusubira gutotahara bivaye n'ivyo twafunguye vyafumbiwe no wa mwanda twagira iyo foromye ntiyoshoboka naswara nawe bikora ariko ni baki kubera ko imbatari ivyo twiga nk'aba mu gisagara bo biragoye bo nk'umuntu wa ruguru usanga yarashinze nyabarega ugasanga ibicafu byose byo mu nzu haba ivyo yariye ivyo yagize iki akubita muri nyabarega kubera ko haba yanyabarega akayitabirisha imirima ariko nko mu gisagara babita mu buterere nene ubumva duti kinone ubwo mu buterere nta muntu hajya ahantu babita nta muntu yohagura oya none nimba ruguru babikoresha kubera ko mu gisagara tutabikoresha mu gisagara re haba ibijuju ubwo mu gisagara hari uwo mwavore na mwinshi kubera ko atamuntu agura basakafuma uduga na ruguru reka ndaguha kandi karorero kubera ko abantu bafise puissance yo kubaka inzu y'imiliyoni 100 misi yose barasigaza aho kushira puiperdi no gushira iki kubera ko badasigaza ahanyabarega canke kubera ko badavuga nti ukagira effort yo kugura ibati iryo bati turabizi twe mu Burundi imvura igwa nefu mu kubera ko batavuga nti ya mazi azoca kuri rirya bati panda nefu mu yose ndayarekipe muguza kucuza kurira utwanabuza amazi wayabuze kubera wayaretse agenda mu majambo make nkunda kubivuga abantu bamwe bakantera amabuye hariho n'abavyumva ibi bintu byose turiko turavuga trading turiko turavuga opportunity turiko turavuga ibi vy'amazi ibi vy'imyanda byose turiko turavuga opportunity sivyo rero izi ni opportunity tuvuga kubera igihugu cacu twemeza 100% yuko kiri vierge kandi ko twebwe ku check support ivyo ndabivuga kenshi yuko abantu bakiri bato
bagifise ingufu zo gukora, twebwe tugifise ingufu zo gukora, ko dufise akazi kenshi ko gukora, kadatwemerera kuva ngaha ngo tugende gukorera amahera handi, kadatwemerera kuva ngaha ngo tugende kurondera amadevize handi. Abagiye canke abagenda nta kibazo, mugabo abasigaye twese ntitwumve yuko tutegerezwa kugenda. Hari ikosa rimwe dukora, hari ikosa rimwe dukora yo kuguma turi muri vya bintu vy'uko twebwe kera mu kuja twagenda kwishure canke abakuru bacu bagenda kwishure, ufise papa wawe canke mama wawe yize, ugeze mu w'icumi hakageraho utora section bakubwira ngo uzokwiga scientifique, ugacuyiga mugabo uyihejeje ntibakubwira ikizoja gukora. Rero n'ubu abantu bose ntidushobora gukora ikintu kimwe. Jewe mvuga trading ko ariyo nageragerejemo, uwundi avuga buri bintu ubworozi kubera bwageragerejemo, hariho n'uvuga ubushoferi, hariho n'uvuga iki kubera byageragerejemo. Kandi burya nta mwuga numwe uzi uko goma kino gihugu udafise umuntu umaze guteza imbere. Oya baranavuga rega yuko ngo mu Kirundi sinzi umugani baca ngo umugudakiza n'uburozi no kuroga. No kuvuga rero ngo jewe nimba nagerageje muri iki nawe geragereza muri iki, reka kumva ngo naka ngo avuze iki niki ngo cengenda gukora ico nico. Oya banza wiyumve wewe ico we ukunda nico wumva gukora. Burya nta muntu numwe ashobora gutera imbere ariko arakora ikintu adakunda, ntagire uzokubesha. Niyo mpamvu rero twebwe tumaze kubona ivyo bintu vyose tukaba turiko turakora, tukaraba na community turimwo, tukaraba ugwaruka rurimwo kino gihugu ngene urungana, tukaraba na opportunities zihari mugabo atari twese dushoboye kuzivyaza umusaruro. Niyo mpamvu twavuze ngo hari abantu benshi bafite umwanya ugwaruka rw'u Burundi rufite umwanya mwinshi, urava gandira c'umupira ukaja uva mu makuru y'inkino ukaja kumviriza umupira cyangwa ukaja kuraba match, ukagenda ku kibuga ukayumviriza no ku radio. Ivyo bintu vyose ukuva ngo ukaja kuri televiziyo, ivyo bintu vyose wewe nta kintu nakimwe uri kurakora kiza kuguha inyungu. Uvuye ku ivyo vyose ucuja kuraba umuntu ya postinze kuri YouTube, Facebook n'iki, nta kintu nakimwe kirimo kiza kuguha inyungu uretse gusa ahubwo wowe yuko uriko utanga inyungu, uriko uratanga inyungu ku bandi. Rero no kuvuga ngo twaravuze ngo ni gute twokora ikintu abantu dufise umwanya mwinshi basi twoshobora kutwugurura amaso n'umutwe tukava uno mwanya basi tugafata n'isaha imwe canke amasaha abiri wo kumviriza ibintu vyunguka. Ejo bituma turafise urubuga kuri Twitter rwitwa We Talk Business, hari space imisi yose kuwa gatandatu kuva saa 2 zo mwijoro. Hama turafise societe yitwa Metavision, irahari kuva kera mu bisanzwe, irahari kuko turafise community twabanye nayo, twaganiriye vyinshi kuvyerekeye ubumenyi n'ukuntu umuntu yo kwiteza imbere, mugabo tuganira tukiri batwebwe tutarabikora nka societe. Uraro societe yitwa Metavision, dufise na conference le 28 za kuno kwezi. Abazoshobora gushika turabatumiriye bazoze bungura ubumenyi bumve vyinshi bitandukanye, hama tuvuga tugiye kubana kenshi gashoboka. Yes. Ariko apare ya conference ya 28 yoyo mpamagarira umuntu wese kuyandikisha, amakava yarasohotse, ibikenewe vyose biriko, umuntu wese kandi bibanza si vyinshi cyane mugabo umuntu wese yumva ko ari interest yandikisha. Hama turabatumiri misi yose kwa gatandatu saa 2 z'ijoro kuri Twitter hariho space ya We Talk Business, n'urubuga ni We Talk Business, azo foronge We Talk Business. Yeah. Nimero zisanzwe umuntu abakeneye ko muvugana birashobora gukunda gushika kwino saha inimero ziriko zirakora ni nimero ziwacu mugabo inyuma ya 28 hazo hariho inimero imwe ya societe. N'imbuga ni hariho na email ya societe, hariho na metaaccessv@gmail.com, metaaccessv@gmail.com. iyo yanditse ko ni email ya societe. Nimero ya societe ntiraboneka mugabo uno musi arashobora gukora inimero zacu dusanzwe dukoresha, canke izindi mbuga zacu zose wa Facebook urashobora kudutora, no kuri Twitter urumva ko ushobora kudutora kuri We Talk Business. Yeah. Okay. Now tugeze aba young billionaire murakoze cyane. Reka ndabasezere
nongera ndabipfuriza ibihe vyiza. Ya urakoze cyane. Reka dushimire abakunzi ba Yagatech n'abakunzi bacu muri rusangi, abantu badukurikira bakunda ibikorwa byacu, muradutera intege kandi turavyishimira cyane. Bana mukomeze mu supporting, natwe tuzoba supporting kandi natwe turaba supporting. But do changing a mind. Changing a mind. Tuvemwe ibi byo kumva ahantu harakantu kangana nkuko ugwaruka gose twumva ngo dutegeze gukora ibintu natwe dushikirwe ngaha dushikirwe hariya twugurura umutwe tuje mu zindi si zatunza abandi kera ariko ibihe vyatunyegeje. Natwe dutangure kujya ku vyamwa abandi bobo bahaze mugabo ntaco natwe nico gihe cacu. Yes. Ndabashimiye cyane. Bo natwe turagushimiye, mwakoze kutwakira, mwakoze kutuganiriza, murakoze. Naho ubutaha. Nkanashimira umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma, aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.